Atafasha dukure nyarenga ngivyo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Hari kwigenekerezo rya 10 Rusama umwaka w'2022 aho umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ari kumwe n'ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi yagendera intara Bubanza ahasanzwe hari ikigo c'Abashinwa igihanga agiye gushikiriza udushimwe imigwi itandukanye yitanze mu guteza imbere igiterwa c'umuceri ahereye kuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi mu kwitanga yerekanye akaba yashikirije udushimwe n'abahinga b'Abashinwa basanzwe bafashanya muri ico gikorwa abakurikiranye inyigisho bahawe nabo bahinga bafadikanije n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aho twovuga abene gihugu amakoperative n'abanyeshure bitanze kurusha abandi muri ico gikorwa. Umushikiranganje aratubwira ingene bafashanya. Turiko turafashanya n'igihugu c'Ubushinwa kugira ngo duteze imbere igiterwa c'umuceri n'ibigori kugira ngo dukorere hamwe ubushakashatsi turabe yuko twohingura imbuto zirobanuye zivuye muri ivyo biterwa ariko zikaba imbuto zimenyereye aka karere k'i Burundi kandi zikaba imbuto zirinda ingwara. Uno munsi rero twaje kwifatanya n'abene gihugu baha muri Bubanza muri komine ya Gihanga kuko nabo bari mu bitavye akamo leta nkozi yabahamagariye kuja mu makoperative no gushira amatongo hamwe. Hanyuma rero gutyo biroroha aba bahinga b'Abashinwa barabafasha barabaha inyigisho barabereka ubuhinga bwo kurima neza umuceri eka mbere bagiye baratubwira ko umwimbu wiyongereye aho bariko barababa amatoni agera ku 9 mbere n'10 y'umwimbu ku hegitari. Aba bahinga b'Abashinwa kandi bariko barakorera no mu ntara zitandukanye 14 zo mu gihugu hagati. Abene gihugu abahurikiye mu makoperative n'abanyeshure bose barakenguruka iryo teka batewe bakongera bagashima n'intambwe bageze ko mu mwimbu kubera inyigisho baronkejwe. Kubona uno munsi twaronkejwe urupapuro rw'iteka n'akabahasha ko kudushigikira biribonekeza neza ko leta y'u Burundi ishigikiye cyane abarimyi yama hafi abarimyi. Tuboneho n'akaryo ko kukengurukiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu wewe yafashe ingingo ko uyu mwaka yawitiriye uburimyi. Biribonekeza rero ko ca civugo cuko umunwa wose woronka ico ufungura umufuko ukaronka amahera tuzogishikako. Twebwe muri koperative yacu igiterwa c'umuceri cifashe neza cyane kuko kuva aho duronkeye izi nyigisho z'abahinga b'Abashinwa bafatikanije n'ubushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije harabayeho akarusho kadasanzwe kuko ubwa mbere turavye ibiharuro twakorera ko ihegitara twayikuramwe itoni 4 canke gushika ku itoni 5 mugabo ubu buhinga bumaze kuza ubunya turaronka ku itoni 8 10 canke 12 biribonekeza rero ko uyu mugambi waje hageze kanatsinda twebwe
nibwo bwa mbere tugiye muri uwo mugambi iki gice ca mbere c'umwaka w'uburimyi iki twimbuye niho twari tugitangura gukora uwo mugambi mugabo turavye ukuntu uwo mugambi umeze uno munsi biribonekeza neza ko ufise akarusho kadasanzwe. Uno munsi narose urupapuro rw'iteka rwerekana ko nakurikiranye igiterwa c'umuceri n'akabahashya gakurikira nkaba je nabyakiranye akanyamuneza nkaba mbere nza gushika muhira ndabibwire umuryango ati kura amaboko mu mpuzu ahubwo nyabo nawe cya giterwa c'umuceri tucijukire twebwe twari dufise imyonga yadupfa kubusa hanyuma n'uwagenda kurima yarima ibintu bya nabi hagati nk'igitaro ugasanga yimbaye nk'itoni 2 cyangwa 2.5 mugabo ubu aho tugeze ku muceri tubona dufise ndashobora nkaje kuzobona ko nzoronka itoni 7 ku gitari. Ubu rero tugaca dushimira uwo mugambi abashinwa baje kutwigisha tugaca dushimira na leta y'igihugu yaduhamagariye abahinga bashaka kuza kwigisha abene gihugu kugira nabo bajijuke baronke ifungurwa. Hanyuma tugashobora no gushima ukungene imyonga yacu yahori dupfuye kubusa none kugera ubu tubona yuko imyonga yacu igiye kuduza imyimbu na cyane uburyo no munsi naronse agashiro kavute avyakiriye neza cyane ubu ngiye kurushirizaho n'umwete mwinshi kubera agashimwe twaronse ibintu kuri giterwa c'umuceri cifashe neza cyane n'umuryango w'iwanje ntibagiye n'ababanyi nimbuye n'umubanyi uwo munsi nawe nyene agacana imbabura abana bakamenya ati umubanyi wacu yarayimbuye kuri ntambwe ngeze ko ni ntambwe nziza cyane kurushaho natanguriye aho ngeze ni heza nimbura neza uyu mugambi batuzaniye w'abashinwa hari akarusho gusumba ingene twari dutanguye kwimbura tukiri akarusho turonse intambwe ishimishije ubu sigaye nimbura imifuko 35 kare twimbura imifuko 20. Ashima uko badutabaye nukuri ni byiza cyane ko dushima umwimbu twakuyemo kare naronka udufuko 12 ku nusu naronse 20. Imana yateguye abantu ngo batugendere baduhe akabuto keza n'agafumbire n'inyigisho biri kumwe byose biri hamwe nuko turashima. Narose urupapuro rw'iteka barumpaye kubera nashoboye kwiga ubuhinga bw'abashinwa maze kubwiga nkabumenya nkacanja gufasha abarimyi mu ntara y'ibitoki nkabiza kurima kijambere na cyane iki giterwa c'umuceri hama bashobora kumpa urupapuro rw'iteka n'akabahasha iruhande. Kunyigisho ndabaha zirafise ico zibamarira kuko ubwa mbere nk'ijaye nasanze no guteragira batatera ku murongo ariko maze gushikayo ndabereka ukuntu batera ku murongo batera kijambere ku buryo wasanga ku hegitari imwe bariko bararonka itoni 3.5 ariko uyu munsi bageze ku itoni 9 kugeza ku 11. Uyu munsi narose urupapuro rw'iteka byanezereje cyane rwose byampimbaye byampaye ingufu na cyane ko ntegereza gukora mbere nivuye inyuma aho ntashitse mbere nagenda hashikane kugira ngo intara y'ibitoki ibandanye itera imbere mu giterwa c'umuceri. Urupapuro barumpaye kubera ko nashoboye kwitanga mu bijanye n'umuceri akoresha ingufu zose nshoboye kugira umwimbu wiyongere twakiye neza cyane rwose banteye intege nishimye cyane rwose n'ubuzobandanya rwose nzokora nyene nishimye. Inyigisho narose nazaho n'abashinwa banyigishije amana yanze kuzigisha bene gihugu intambwe ni nziza cyane kuko kandi uravye n'ahandi aho bakorera
ahatari mu mugambi urabara ko harimo ubudasa. Abahinga b'abashinwa mu buryo dukoranamwo no kuvuga baza kutwigisha ubuhinga bwo gukurikira neza igiterwa cy'umuceri na cyane cyane mu kugikorera neza kuko hari akarusho kabaye kuva aho baziye baratwigisha kubikurikirana ku mwanya kuko igiterwa cy'umuceri ni igiterwa gisanzwe cera hakiri kare rero kigasaba byangombwa mu myanya itegekanijwe baje hanini kutwigisha uwo mwanya mu gufumbera mu kurima kubagara tukabikora ku mwanya kandi twasanze bifise akarusho keza cyane. Cyo no hanura abarimyi bafise imirima y'imiceri batayikorera no banura kumviriza inyigisho bagenda bahabwa n'abarose ubumenyi kuko birafasha cyane akarorero abagerageje gukurikira inyigisho twahawe n'abahinga b'abashinwa ubuye bageze ku ntambwe nziza cyane nabo birabira akarorero bakumva uwo mugambi kumbure bagashikira abagenzi babo ku ntambwe bagezeko. Urupapuro rw'iteka naronse kubera ko nakurikiranye inyigisho twahawe n'abahinga b'abashinwa mu kurima umuceri hanyuma bamaze kwihweza uko nyene umuceri umeze basanga aho nakoreye umuceri umeze neza nk'uko bagiye barabitwigisha bancagura mu bandi yego umunezero nawe ndahimbawe cyane kuko si bitangaza nagiye nashimira Imana yo yaduhaye ibirere byiza nyigisho n'ibikorwa twagiye turakora bigaheza gigo. Baduhaye urupapuro rw'iteka baduhaye n'akabasha dushobora kuza gusangira n'umuryango kugira ngo tubereke ko ibikorwa twakoze igihugu kitwiyumviriye ko cyaduteye iteka kuba twarabaye imboneza mu bandi barimyi. Ndabona ko ntakora nirorera ko hari abari inyuma yanje ngiye gushiramo ingufu zanze zose nizana nashigaje ndabibwira umuryango ndabibwiye n'ababanyi n'abandi barimyi dusangiye imirenzo dukoreramo ku buryo bw'uko mu kindi gihe ibyo nzoba nashitse ku mwaka nzobigwiza na gatanu. Narose urupapuro n'akandi kabahasha nzakoreye ku muryango yuko tutatanzwe twirorera hari abasanga badukurikirana bavuga ati uwakoze neza bazomutera iteka. Rero nabyakiriye neza ubu rero ndibaza aho nzoshikira mu nzo vuga nti sawa n'abandi bose ndababwire nti kora nk'uko nakoze namwe muze mushike ku bigero. Igiterwa cy'umuceri kiraba mu ntara ya Kirundo bitumwe no kubera tumaze kuronka abahinga barugizwe n'abashinwa baje kutwigisha kurima neza kijambere twavyakiriye neza cyane kuko na cyane twari dushaka ko tworonka umwimbu wisununuye kugira ngo tushobore gutsinda inzara. Jewe ndavyeho navuye umwimbi wanje ndabona ko hari ikiyongereyeko kuko kugeza ubu ndashobora kwigisha abana banje bakiga hanyuma tukaronka n'ivyo dufungura tukaronka n'ibidufasha kugira ngo dushobore kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Aje nkitangura kurima umuceri nararima nkaronka nk'imifuko 4 cyangwa 5 mugabo ubu kugeza ubu ho maze kumenyera kurima kijambere ubu ndimbura imifuko igera mu 8-10. Ntana akayanza umuceri wa macane gose na cyane nk'ikomine nturukamwe komine Muhanga rimwe imyonga myinshi cyane gose kuvuga yimbura umuceri myinshi cyane gose umugabo rero ubu rero haje abantu abafasha kubera haje abafasha ubu rero umwimbu w'umuceri uri hejuru y'ibiterwa byose dufise no munsi kuvuga umuceri uri mpaka cyane muri komine Muhanga ntara y'Akayanza. Abantu baje kudufasha twabakiriye neza nikimenya amiga twabakiriye neza nuko nk'umurimyi yahora aronka ku hegitari nk'umuntu yahora aronka itoni 2 n'umunsi ageze kuri 4 cerekana yuko abo bafasha baje bafise akarusho kuvyo twara dukorerako kuvuga umuceri uturanka muri cyane kubera abafasha baje kudufasha guteragira imbuto zirobanuye neza kandi baca batwigisha n'ubuhinga bwo kurima neza uwo muceri. Nukuri umuntu aravyo bafasha leta yatuzaniye ubu n'umunsi turageze ku rugero y'uko n'umwana umuntu yamye umuceri neza amujyana ku ishuri kuvuga umuntu uraronka ifunguro n'umufuko uraronka agafaranga. Urupapuro rw'iteka kuko nigije neza nakurikiranye igiterwa cy'umuceri gusumba abandi cyo gituma bampaye agapapuro rw'iteka n'akabahasha kugira ngo bantere intege. Nabyakiriye neza kuko nagize ibyishimo kandi byampaye n'intege
ingufu nyinshi kugira ngo mbandanye ntera imbere yongera mbwira n'abandi duhereranije mu burimwe kugira ngo tutwe tugiye imbere tukuze igiterwa cy'umuceri. Uyu munsi iri teka natewe ndaryakiranye akanyamuneza cyane byanteye intege. Bwa mbere umugambi twegukiza ibusoni wacu abenshi ntibari bamenyereye guteza umwavu, ariko barazanye abahinga batwigisha baraheza baratwereka kugenda utera umwavu ku gihe, tuwuteye ku gihe. Ubu ndabona umwimbu uzokongerekana ko dutangwe gukorana muri uyu mwaka nyene yiseze niyo dukoranye ko. Rero ndiko nditegereza umwimbu twahora turonka nkaraba n'umwimbu utwimirije, ndabona ko umwimbu uri kwiyongera cyane. Intambwe tugeze ko muri komine Nyanzarake twitegereje ngene twahora tukora kare, twahora nk'imwe hegitari twahora dufumbira nk'ibiri 100, ariko baratwigishije gufumbira nk'ibiro 30. Ivyo biro 30 bigashobora gukwiza iyo hegitari inaho urenga kugahereza ko nabandi. Batwereka ngene dushobora gufumbira neza tugatera umuvyaro umaze kugira tugatera urubuto rumaze kugira nk'imivyaro 3 rugatuma ruca rukura neza rutagira ingwara. Ubusigaye nimbora nkaho nahora nkura itoni n'amajana 2 ndahakura itoni n'amajana 5. Uburusho twungutse bwa mbere nuko twarose imbuto ko twege kare, nubwo tugereranye tukavuga ngo twahora turonka amatoni ngo ayango canka yako mu ncamake umurimyi yarimye imbuto zikamukundira yahora aronka itoni 6 z'umuceri ku hegitari. Uwo yari umurimyi wa mbere kandi yashoboye gufumbira neza agashiramo amasekirundi agashiramo nayo kizungu. Umugabo vyaritombora kuko washobora kurima ahubwo umurima wawe ugashugwara wose nito iyo toni mentu nayironke. Mugabo akarusho twarose ka mbere nako kuronka umuceri utagwaye kandi wimbuka cyane. Ubu kugeza ubu ndavye ibiharuro bagize nkaraba n'ingene mu umuceri mu ndimo usa, biragaragara neza yuko tuzoshobora kuronka hagati y'itoni nka 7 na 10, kuko twe ntiturimbura kandi uyu mugambi uhashitse ubu nyene. Mugabo turabishima cyane gose kubera baduhaye umuceri utagwara kandi kare wari mutomboza, mugabo ubusukuri mutomboza urima wizigiye kuzoshobora kunguka. Kwakira urupapuro rw'iteka vyatunezereye cyane. Narose urupapuro rw'iteka baca barampa n'akabasha nshobora kuza kwikenuza mu muryango canke bikanamfasha no mu kuyungunganya mu buryo bwo kugura amase nk'amase abakererewe mu ndimo. Ivyo bintu vyanezereye cyane kandi vyandangiye yuko leta y'u Burundi itatureka twenyene ikurikirana ivyo turiko turakora. Narose urupapuro kubera nize kubw'umurimyi w'umuceri nararimye, ndabona yuko narose insumbira mu wundi mu mwaka uheze, ndabona ko nzokwimbura neza. Umuceri urahari, umuceri ni mwinshi cyane gose. Dufatiwe ku nyigisho twahawe n'abahinga barongiswe n'abashinwa, ubu turabona ko tugeze ku ntambwe ishimishije, kuko ico gihe twe tukiri mu muceri twimbura itoni 3 kuri hegitari, none turabona ko dushyize ku itoni 7 kandi ari ubwa mbere. Kandi turabona yuko nko mu misezi kurikira ko tuzoshoye kushika kuri hagati y'itoni 7 n'itoni 10. Nk'akamo twotera ugwaruka twokura amaboko mu mpuzu tukaja ku kivi kugira natwe dukurikirane umugambi hamwe naho abashinwa batari baba bakiri, twobandanya tubikurikira cyane cyane tugashira n'ubumenyi mu mutwe, hamwe tuzoguma tuvyigisha n'abandi bazoza bose, hamwe bose uzosanga bazi kuri mu muceri kijambere. Yewe maze kuronka urupapuro rw'iteka ndetse n'akabahasha n'akarose, nimvise merewe neza cyane ko vyanyeretse ko ntari nyamwigendako, fise abandi bari inyuma yanje bankurikirana bamba hafi ku mwanya mu majambo kinovuga ko vyampaye inguvu ngiye kurushiriza gukora kurusha uko nahora nkora. Ugwaruka bagenzanje nibaza ko bokura amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo turonke ikizotubeshaho nikizobeshaho umuryango wacu. Nobahanura abariko baranyumva ko twogwanya na cyane amarigara, kuresha ibintu by'ibiyayuramutwe na cyane tukijukira kurima kijambere. Waserukiye ikigo Izabu aratubwira ingene bakorana n'ico kigo. Waje yaserukira ikigo Izabu, iki kigo nk'uko musanzwe mubizi kiriko kirashikira hanini
igiterwa c'umuceri mu Burundi hamwe n'igiterwa c'ikigori. Mu byo rero turiko turafashanya hanini harimwo kugerageza imbuto baje bakuye mu Bushinwa turaba ko zishobora kuba ngaha mu Burundi nuko kandi zishobora kurinda indwara dusanzwe dufise ngaha mu Burundi nkuko mwavyiboneye kandi nabo nyene babishikirije bamaze kuronka ubwoko bw'imbuto z'umuceri bushobora kuba ngaha mu Burundi kandi burinda indwara. Mu byo rero turiko turakorana hamwe turabira muri ya mice igihugu gisanzwe gifise bijanye ni icyo twita mu Gifaransa amazone agroecologique turaba aho umuceri usanzwe uba aha mu kiyaya Cimbo ariho dusanzwe turi canke ahacirutse buke buke twita muri moyenne altitude. Twarabonye baratweretse mu bushakashatsi bariko barakora ko hariho ubwoko babonye burinda indwara aribwo aba barimyi bashima uno munsi bariko baragerageza ko mu kuduza umwimbu. Twere nka izabu cyo tufashanya nabo kugira turabe ko ubwo bwoko bazanye dushobora kuja ku rutonde rw'imbuto dusanzwe turima ngaha mu Burundi hamwe dufatanije hamwe na UNSS. Buramatari w'intara Bubanza arashima kubona ico kigo cubatswe mu ntara arongoye kuko cyafashije abenegihugu kugwiza umwimbu w'igiterwa c'umuceri. Kubona kino kigo c'abashinwa cubatswe hano mu ntara ya Bubanza twarabishimye cyane kuko byaradufashije turavye ibyo tumaze kuhigira ni byinshi barigishije abarimyi bacu ingene barima neza igiterwa c'umuceri. Ubwa mbere uwarimye neza yaronka nk'itoni 5 z'umuceri ariko kuva aho batwigishije gutera umuceri cyane cyane wa muceri bita hybride ubu turabona yuko abarimyi baronka umwimbu usumbo bahora baronka aho mbere hariho n'abababa basanga bakwa gushikana ku itone 10. Twarashimye rero kuko byarafashije abarimyi bacu byarafashije ndetse abantu b'abafundi b'indimo bamwe barahigira ubuhinga ndetse hariho n'abanyeshuri baza bakigira ngaha kugira baze bashobore kuja gufasha abarimyi mu ntara yose. Umushikiranganji aratera kamo abenegihugu mu ntara zose kugira bagwiza umwimbu na rya leta yiyemeje kugwiza umwimbu w'igiterwa c'umuceri mbere yaboneke n'umusesekara. Haro nashaka kumenyesha abenegihugu bo mu ntara zose z'igihugu yuko muri leta dufise umugambi munini cyane wiyaguye wo guteza imbere iki giterwa c'umuceri. Nico gituma mubona turiko turagira ibishoboka byose kugira ngo tuzokwironkere imbuto tutarinze kuserinze. Uwo mugambi rero ni umugambi wiyaguye uzokorerwa mu gihugu cose c'u Burundi mu ntara zose gutyo tugwize umwimbu w'umuceri uzofasha nk'ifungurwa ngaha mu gihugu ariko dusagurire turonka umwimbu w'umusesekara. Intumbero ya leta mvye leta nkozi nuko igihugu c'u Burundi mu myaka mike iri imbere cotangura gushorera umuceri mu mahanga kugira ngo usahirize itunga ry'igihugu n'itunga ry'abene gihugu. Ngo ubugirigiri bugira babiri kandi turi kumwe twese birashoboka. Kungurunani mu gukora nivyo bizotuma umwimbu w'igiterwa c'umuceri wiyongera eka n'ibindi biterwa mu gihugu cacu maze wa munwa uronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo rikorera reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere
tubungabunga ibidukikije.